imishire kule ndaseka kwegera imbere reka yo badewe aguma nzanira abayere tubaturi kumwe niba unyumva bifate kari ubuhamya wambonye imana simbesha narahakana urukundo yankuye no mu bafana ngira umwana yemera ko tunabana kora sauce like na share hamwe duteze imbere tubona amahera ibi byago bizagenda bishira Yes wakunzi ba Gisha TV mwiriwe mwaramutse mumeze mute dizera nakekanya yuko aho muri muguwe neza mumeze neza. Yes gahunda ni yindi iracakomeje kama tubabwira buri gihe ko tubazanira ibintu bishasha abantu bashasha. Yes uko mubibona imbere zanyu imbere ya kamera dufite abasore babiri bagiye kutugaragariza ibintu byinshi tugiye kuganira ndizera nakekeranya ko muza kubakunda. Yes nabasore nanje nakunze vraiment tukiganira cumva ico bafise narabakunze cyane gose. Yes naraja kure ndibaza murazi gahunda yariyo no gukanda kunzogera kugira ngo ama video nkaya azozara bashikira buri munsi. Yes ngiye kubakira rero sasa kugira ngo tuganire nabo. Yes tabakire batwibwire nk'abaririmbyi ndaze murazi ukuntu umusirikare yumwakiriye arakuntu yigaragaze n'abaririmbyi arakuntu binjira. Yes kandi bakubitiremwo beat kwanza binjire babumvisha ico bari sivyo none. Let's go. Oh, Creed. It's good. Ndashaka kugira imbere kayo madebe akumanzanira amayere kule ndashaka kugira imbere kayo madebe akumanzanira amayere. No words risugufyina imitima yabeshi yuzuye amarira uguhake no gufyina iyo mpamvu muzehe mutamukayira uzicakora naho urarira kibonetse nshuti gumiza ukore my friend mukugera kure mu mitungo kuramo bimu bisore amadage na strength katire wemera ukomeze ufata uburere nakubesha nuzana amagere zisizo tumutagera kuri step icurenze ukireke ni nabandi debo ubunanje nkatire rekana nabajya ngo nimunemere ubunamagi wereka karenere ndifata nka sorajesho n'ivy'imbere ntuseke kuko nambaye imishire kule ndaseka kwegera imbere reka yo badewe aguma nzanira abayere kule ndaseka kwegera imbere reka yo badewe aguma nzanira amayere ni kure bizangazo shika nubwo mbona imihanda ari minyuro ubuzima bw'abaye ibibazo amarira kwisiyo niyatugize hirya no hino bararira abatabakuru bo bararira. Life is a good life by the society of problems in my people. I'm said my child kubuzima nubona bo gucanze ntuzebe ngo curikire uri gukunu wo bamari kugerageze kubama radio nibavuga turagusaba ngo uceceke kukiyara ushaka kugera wirengagiza sibavuga ikure bizo nzishika uratera inamwe riko yo man what's up man ngo ni kule ako kano gasubiremo kule ndashaka kwegera imbere reka yo madebe akumanzanira amayere kure ndashaka kwegera imbere ndeka yo madebe akumanzanira amayere. Yes abakozi ba Gisha TV nari nababwiye ko abahungu niboroshe guys ndakunze kwera ukuntu mwijiye ndibaza nari namaze kubivuga yuko mudasanzwe. Yes murashobora kwivuga amazina yanyu mwe wese izina giwiwe cyangwa muri crew. Dushobora kwivuga amazina kuko turayafise ariko byiza twabana crew nyene kuko dufise tumaze gukora tumwe na tumwe. Yes mwivuge muri bande. Okay ku mazina yo hanje nitwa Digiste nanje ni Kif G the outside ngo Kif G the outside sobanura iki ibyo bintu bro? Kif G ubundi Kif friend and relation kuvuga ngo
uba turi ngaha twese turabagenzi cyangwa dufitanye isano icyo zina nyine ritera imbere Kid G na Abandi none se mukora nka crew cyangwa umwe wese arikorana wenda nyine nabisobanura ubundi nta mwana avuka adafite umubyeyi ubundi ikintu cyose kugira utere imbere ubanza kugira fondation natwe fondation yacu ni crew wenda umubyeyi wacu navuga ko ari crew turi muri crew yitwa YTM ijejwe kuzamura abantu YTM se bisobanura iki YTM ni youth talent music youth talent music of music wow mwitwa neza bro yo YTM isanzwe ikora cyane YTM irakora niyo yanadukoze aya majwi mwumva niyo yadukoze tu natwe ntago twa murabyumva tu nyene so nunganira umuvandimwe nyene YTM ni crew twabayemo burya umuntu abagira process ndende abafite ubuzima bwinshi agenda anyuramo navuga ko YTM ariyo twabanje gucamo YTM ni rebo ni iki muri make YTM ntabwo ari rebo ni crew nyene yisize hamwe n'abantu bashatse kwishyira hamwe bakora umuziki ariko irakuza nyene urumva ni youth talent music urumva ni ikintu cyagutse ndabyumva ninde fondateur wayo nyirayo novuga nka president wayo ninde fondateur wayo ntabwo twabasha kumumenya natwe kubera twasanze ihari niyo ku gisogokuruza irakuze ni umubyeyi afite n'abana benshi none ndibaza muri muntu wamaze kubabona uko atangura kwibaza ibibazo byinshi mbega iyo mpano mwamenye ko muyifise guhera ryari turatangurira kuri KFG yes nkanje ndakunda umuziki cyane sinari nzi wenda ko ibi bintu byambaho nanje nkisanga ndiko ndaririmba natanguye nkunda umuziki gusa nari umwana umuziki nawe ukunze kuva kera mama yarambwira nyene wewe nkikura nkumva ibyo umubyeyi aganiriza vuga ati none kubera iki wewe ukuri ukundi ngoma nibiki utamba cyane nanje ndishima numva nyene ari byiza kuba n'umubyeyi yayibonye ariko sinari nzi ko fisi impano nagiye kubimenya uko ngena negera n'abandi bayifise bakanyespira inspiration motivation bakazima nanje n'umujama wanje arimo Justin we byaje gute je kwera ukuntu nakunze umuziki bro ari ibintu bya haso za danje sikuru nanyuranye n'umuvandimwe abasha kunkundisha umuziki nyene sinumva ko ari ibintu by'iwanje peti nyene nabona bikora nkumva ndabikunze wande ndavuga ati je nandi ibintu ndabigerageje tiko namenga byavamo nabasha kubishobora ndabitangura uko ni ndavyisangaho nyene muri make uwo niwe yakwinspire niwe yaguhaye SP ni fondateur wanje niko nabivuga ko ari fondateur kuko niwe yanyespiye nyene abasha mbasha kwikuramo ubwoba nanjye numva ko nabishobora nyene nakaye kantu yakoze basi wibuka kaguteye SP yo kumva nawe wako akantu ka mbere yakoze yandiuka nyene haraga kosati yigeze kujamo ukuntu wumva nyene nka MTN yaje mu ntara umupete bakavuga ati umupete shobora duge stage bafite ya duge stage arankuma fo aragukoma arankoma byatanje nyine basha ko kumva ndabikunze niyo nagiye ndabikunze naye numva ko nabishobora basha kuja imbere y'amaso y'abantu nkabasha ko kubacanga fo yes bro ico gihe urabyibuka se ico gihe ndavyibuka ubwo ni wara nabinyibukije narisa nk'wavyibagiye ubwo sinumva ko ari je nabikoze motivation impano ikurimwo ntago ari umuntu kenshi abigira mu ruhare ahubwo wakwereka inzira ariko we urayiyumvamo niyo kwespira iratabuka muri wewe ikavamo ico gihe wari usanzwe ukora cyane ryari ryambere ugiye kuri stage ko umufrera aribuka mani hari kera tukira abana nyene je ndavyibuka nari niga P6 tutashe nyene tuvuye ku ishure dusanga nyene nkuko
ari ibintu bisanzwe nyene habaye akarori nyene kujya uvuga ati dushaka umuntu adushusha woba yiyumvamo ikintu cyo present imbere y'abantu azi imbere nanje niyumvamo nyene ikintu muri jewe navuga ati reka nduge ndabereka ivyonze peti yankoreye amabara jaciye yankoreye amabara foko uri bukibintu wakoze bro ndavyibuka waririmbye iyihe bro ntabwo navyibagiriye kuko icyo gihe ndazi ntari bwatangure kwandika ntabwo nari natangure kwandika ariko aga freestyle ntabwo nakibagira ndakeka birasaba kankoma birasaba kubinkorera unyibutse ukuntu nabashije gukunda umuziki urakibuka se bro naje ndasa n'ukibuka ukuntu naciye ndagafata nagakubite twumve mutana sasa rero ndabibwire ndi wa muhinzi utarima amasaka nkunda kwivikira ku musase kandi ivyo nzo bikomeza ndabishitse mu busaza ndi mutama ndi w'imahama nkunda kuryama no kuvoma nkunda kwiga ngo ntavuma byo ndabikora kugira nshimishe mama zima bwa mbaye buragoye goye nko kuburuka amakaye gusa kurinje mu nabuta gogenda uko papa na mama birigwa bararondera bro sonyere dako inspiration iyo ndagakunda cyane ikintu kinyoheye mutama ikintu nkunze no kuntu waririmbye amajambo yaspira cyane ni wakiyandiki cyane jewe gusa nanje sinabinaho nabikuye byaje konyene ako ndagomba basubiremo ayo majambo buke utari kuririmba uyavuge kugira ngo bayumve uyavuge cyane nyene witonze ariko kugira ngo bumve amajambo ngabanye ritme ya ugabanye speed sasa rero ndabibwire Duwa muhinzi utarima amasaka nkunda kwivikira ku musase kandi ivyo nzo bikomeza ndabishitse mu busaza ndi mutama ndi gwimahama nkunda kuryama no kuvoma nkunda kwiga ngo ntavuma byo ndabikora kugira shimishe mama zima bwa mbaye buragoye nko kuboroka amakaye namaka gusa kurinje mu nabuta ngoje niko papa na mama biri bwa kurondera bro anditse neza bro mama na papa birigwa bararondira duca muri process ndende hasoza danje bani ni struggle life dunyura ariko hande turabizi ikintu ndi kubona ndabona abavyeyi baza kuraka kino kiganiro bakwegera kuko ntako utakoze ngo ngohe impanuro abandi bana juste uvyukuja kuvo je nturabikora bro baze tubasha umuvyeyi nubwo nyine twisanzura ubundi ugeze ku muvyeyi urabanza ukacisha bugufi kubaha icari karakubwira wenda hari ibyo wowe ukora bitabari byiza cyangwa ukora wibaza ngo ni byiza we utabibona ariko wakakurusha kubona imbere niyo mpamvu umuvyeyi yubahwe iri hose umuvyeyi ni respect kwiri ndakunda barapera vibes zabo n'abantu Jiste bafise mind zitandukanye n'abandi bantu sinzi ko mumaze kubibona kuko biragoye ko generation yo muri bino bihe yumva ko akwiye kwigira umuvyeyi akamufasha gukora udukorwa two mu rugo jiste ibyo bintu abantu bahari muri no myaka usanga nirigara tu kumva yo ja ku draga ku mugoroba nibigira bagira izo mind ariko ndakunze mind zanyu nyamba ariko mu meze jiste ni fresh Yes, dukomeza kandi kiganiro mwariko muratubwira resa urugendo rwanyu ko byagenze ngo muhure Justin. Nyuma yo kumva gukomye nkuko nawe cyutavuga ati toje akinkoma Yo mpeti nabonye kuri stage abavyeyi bishimiye cyane bagenda bamufumbatiza ravuga ati ni mulale west kuri fo ituraro mpeti ndavuga ati janjanye ibintu aho rero nitwari bwanamenyane fresh yarompeti nabona arengana ariko wande yivuga ikishaka n'Imana ikigira umugabo mukabasha kukibona naravuze ati ngomba kumenya n'uyu mupeti kuko mwinjira naciye nawe fo nyene cyane isanga tugiye gutora mu quartier zimwe zahando dusanze dutuye nyene tu ni struggle ndende ni process ndende nisanga nyene twabaye inshuti ankondesha kuririmba nisanga nawe nabikunze niwe yabigukundishije muri make inspiration fondateur fo ndamwemera byadanje umupeti nyene tu mwashyize mutangura gukora gute kugira ngo mugere ku rwego muri kuko bro nyamba ari ikintu numvise ngira ngo abantu bakorera kino kiganiro bishobotse banasubiza inyuma bumvirize ukuntu ijya beat ukuntu mwinjiye muririmba bro muri abantu novuga ngo muri kurundi rwego
bitandukanye nuko umuntu yoba ariko arabona imbere ya kamera akamengo n'amasura ya mbere igambere wabonye ariko ukuntu mwanditse ukuntu mwavibinze muri beat bameze nk'abantu nyene bamaze imyaka myinshi babikora mbega nihe strategy mwagiye mukoresha kugira ngo mugere ku rwego ubu mbona muriko wafasha bro reka bro abafashe wenda buri muntu wese afise strategy wakoresha hariko ikintu ca mbere ikintu cyose kugira ugikore ubanza kugikunda kugira kizocema hanyuma ukiha intego birashoboka wenda natwe turi hasi tuvuge ko turi hasi kubera ibiratera imbere ibikorwa byacu ikibazo cy'umwanya bro ikibazo cy'umwanya n'amafaranga rero gusa amafaranga ntiwayashira imbere wenda impano irashobora kuba atari gwawe canke ari umujama kakospira ukayiyumvamo wewe setting intego hanyuma wumve ko aho uvuye hari aho wavuye naho ushaka kugera urabe aho ugeze urabe naho hantu ugiye kuja hanyuma wamaze kuvuga ati je ndimo ndegereza senga imana tu byonyene bizikora ibindi ufite intego bizikora kanabikunda nyene muri detail umbwire nikiye kintu ni gute mufata umwanya mugakora kuko ukuntu mwandika ukuntu mukora gute muri rusange ko dukora twebwe turegerana tugafashanya ashobora kuba afise ikibazo ugati ahantu meze nabi ugenzi wanje muhanahana amayide ibitekerezo koperative nyene gukorera hamwe unity nico bisaba niyo banga dukoresha weakness zanje ni strength zuye nanje tugafashanya ndetse n'abandi tutashoboye kushikana ngaha Justin nangiye kubaza ati none wowe ukora practice kangahe nko mu cyumweru bajye bivaye no kunyira umunyeshuri ndisari ku ishuri sinabasha kuronka umwanya nyene mvuga ati umuziki n'ibintu by'iwanyu ndabyinjiyemo fresh burya mu buzima bisaba kumanza intego ya mbere ukayikura mu nzira ukabasha kwinjira mu kindi kintu tikumva isura rye rya mbere no mwana nabasha gukura mu nzira ariko umuziki nawe uri mu bintu mbasha gukunda nyene bimpa umunezero kumva mbaye juste nuzuye ndibaza nko mu ndwi shora kuba nkora nka kabiri samedi dimanche kuko iyo misi ndayihereza mbasha gukora mu practice none se nkitangura navuze ati ngo ni muri abarapere ni muri R&B navuze ati muri abamizisi sinababeshye se bro mu bikora byose kwapi kwe umuziki wose turimo tuyisangamo ngiye kubaha beat noneho je numve ko atari drill gusa kuko drill mwankomye nemeye none sasa je ngiye kubaha akantu gatoyi aka afropop sibyo karondere ndakabaye numve ko mugashobora muri ready guys ready for munyemeze mutasarisha imbere ya kamera reka cyaba aha ngaka kandabahaka Kifty yo Teddy Justin Mami akirishimwe yuko wandize nari ndabikwiye just to show me you know every day you was on my side ndimo mvuga ndetse n'ivyo nkora bana bibe nk'amashimwe imbere yawe imbaraga ngutake ugira batakuzi misi mishi ntatsi wa mbere y'umurinzi ureka mvuge impundu nakumbara koje hari ico namenye okuwoje namenye yandambitse ibiganza bye ubwanje je naramumenya nakugira ubwoba ndamufise je nawe buri musi tuba turi kumwe nibunyumva bifate kare ubuhamya mbonye imana simbesha narahakana urukundo yanguye ndamubafana ngira umwana yemera ko tunabana izomba bazi ntacu no zigereranya umunyabyaha muri we yararakowe nawe byose byisi narabigabiwe gusa siko bwanje nabikoboye kuri oje yankuye mu mwijima maze ngarukana mu muco wiwe waka naje ubu ndaka reka ndakubwiza ukuri yuko jewe naka reka ndakubwiza ukuri yuko jewe naka tubona naka reka ndakubwiza ukuri twebwe turaka
Guys, Abandi. Murankomye bro. Murankomye. Muranyemeje. Sinzi ko ibyo bintu mwabishobora guys. Ara ni biti sanga yo twagerageje. None se ko numva ari ukuntu mukora mu masije agiye atandukanye nuko abandi bantu bisanzwe numva babikora. Kubera ko abandi ni haso. Tari haso na wa baby. Tari wa baby ni kwidoga. Ariko mwe ndumva mbere hari ukuntu mwatanguye ngiye freestyle ya mbere. Ngira ngo abantu baze gusubira inyuma bumva amajambo ari ni message iba igiye ifasha buri muntu wese. Noneho bwa kabiri muje munzaniye gospel. Guys, muri gospel nini muri make mukora iki? Ja, nyene uri muri Kristo. Byose birizana. Kwa Kristo byose twarabihawe. Twisana no muri gospel nubwo turimba rap. Muri aba Kristo. Ya. Turaba Kristo turasenga. Imana tuguma tuyizirikana kuko umuntu adasenga udasenga. Oya nta muntu adasenga. Nyene turushanwa rero yo gusengamo. Ariko hari ikintu gikoma. Ukagira ubwoba ukavuga ati Imana. Aho ba wasenze kwera Imana irakumva. Imana kweli ni respect iri hose ni respect ni respect diaga ni respect ni nk'ikiye kintu Imana yagukoreye basi gituma wumva bakura respect kuri yo uzikintu cyambere fesi one nuko ndi muzima nshuti yanje ni nzima nawe muri bazima cyo no mari cyo kingenzi kweli ndashima nyene niyo mpamvu nkora respect none muri make basi nko Imana wayikuzanira ngahagise akakubwira ati sawa ikintu kimwe Imana ikakubwira ati wisabe ikintu kimwe right now wisabe iki ni namwe ibaze no muziki je nico no isawa first one no muziki bro wisabe muziki kandi byazanyuma gusa umuziki abanze ka attending ama fresh nabanza shagutambuka tomora neza kuko muziki deje ko wowe wisaba umuziki mu buhe buryo ariko nyene umuziki ukora gusa devo bugeze zitangana je no isaba kuba festival mu bandi bose wumva woyisaba kuba komizo ngomezi nkaza ndosha abandi bose wayisaba kuba uwadanje muri music uwadanje nkandi hejuru nyene baba wewe wayisaba iki jewe ico kibazo kiragoye ndumva nkeneye byinshi mu mutima wanje byo nkeneye ariko nayibonye byo bihagije uyibonye byonyene birahagije oya narenza akantu kamwe agaki kuba yanyeretse nayisaba yereke nabandi byonyene urakunda jewe naki ubaza ubonye Imana se wayisaba iki kifise byose wayibonye ubufise byose byose yarabiduhaye kushatse kuvuka byose yariba byose ni byacu yereke nabandi nabo ibashe kubereka ubwo bwiza bwayo nijambo ry'Imana riravuga ati byose twarabihawe muri Kristo Yesu bivuze ngo kuyibona gusa rero bro tugiye no muri Bibiliya nta muntu yigeze abona Imana amutaha yobona Imana gugo muriyo Imana igendera muri je igendera muri wowe aho urankomye yes twongera kandi tubibutsa abakunzi ba Gisha TV nkuko mwabonye n'abahungu babiri ngira ngo mwamaze kubona ko bashoboye nyamba hari ikintu ukeneye kubabwira nyamba ari umuntu akeneye kubafasha nyamba hari indirimbo ubona bo bakorera bikore muri comment kuko mwabonye ko bashoboye sivyo none ahubwo guys dukomeza kandi tuganira mbega nihe vision mufise muri no muziki kwamfasha bro ico cishura buri umwe wese ariko reka grafera manza afashe ese ntabwo ari kugufasha twese no gufashanya yes tukungurana ibitekerezo je warumba DJ video mbona afise mu muziki video nifise mu muziki video ufise muri no muziki ushaka ko muziki wawugera hehe je shaka ko muziki wanje ugera urwego go hejuru ntumenywe nanje nyene kandi ntumenywe nawe hugumenye n'isi yose urabona bizocamwe ivyo bintu bizacamwe nzabikora gute cyambere nkugisha inama nkigisha inama ubwanje nkagisha inama wewe uyifise uyembwira nkaca bugufi nta kintu na kimwe nazoshikaho ibyo nizera mu mutima wanje
amahirwe masa bro. Just Thank you. owe niye target ufise muri no muziki? Target je mfise vyinshi byo gutambutsa mu bantu, useme sage nyinshi nabwira abantu ku bwiza bw'Imana. Yes, tumva ari cyo singenzi kuko urabizi turaja gusenga umwanya wose tuba baratubwiriza. Ya vision rero yiwanje numva nagira ku muziki ko nabasha gutambuza idezi wanje bakazumva. Nkabasha no kugera kure nyene mu byo ndimo. Nkabasha gupasinga nyene muri make abantu bakabaho ubutumwa bwo babwiye. Nkabasha ko ganira uko babayeho. Idezi wanje zikabasha kubunganira bya wa muziki naririmbye. Bakabasha kumviriza akabasha gukuramo ibintu bizima. Target nziza kabisa. Nawo wayifuza kuzotungwa no muziki muri mwese? How is the process man? Ariko ngira umuziki uri mu bintu bitunga abantu. Tikumva opportunity nyinshi ndayifise ku muziki. Ubuzima bw'abantu ndumva nyene nzabasha gupasinga mu muziki. Mwavuze ko muri abanyeshuri mbe ntagiye mora mwumva umengo muheba ishuri kubera umuziki, mukumva umengo ishuri rirabishe, kuko abantu benshi bakunda kuvuga ati amabanga abiri ntabangikana. Cyo ni Kirundi, utazi Kirundi agenda saci. Yes, mubihuza gute kwiga no muziki? Kuko je numva ufise vibe nk'abantu birirwa mu muziki. Murabihuza bigakunda? Ibyo bintu kuri jewe nkanje ibyo bintu birashoboka cyane. Gute? Birashoboka kubera ahantu hose genda ufise umuntu akuriye ku ruhande agutera intege. Ugeze ku ishuri uyoborwa na teacher akagutwara akakwereka ivyigwa ugakurikira. Ugeze mu muziki Justin ahantu nyene kubitandukanye kugira byose ubihe wenda navuga nko ishure n'igihumwanya cyane kubera abariyo main target ufise kandi niyo opportunity ufise ya mbere. Ishure niryo rya mbere rero hanyuma umuziki ugakurikira. Umuziki nyene reka ntunganira Steve sinzi ko naguciriye. Icyingenzi nyene nuko mu buzima akeshi guheba ikintu wewe watanguye nuko uzoba wumva yuko kwirukasa umwanya hataragera. Icyingenzi wewe uramanza ugatuza kwanza ikintu cyarangira ukabasha gupasinga mu kindi. Rero twebwe sindi wa muntu abasha kubura ikintu numve ko umuziki nabanza nkawirukamo ishuri ndarihebe. Ndikumva nabanza nkazaheza ishuri nkabasha kuja mu muziki neza. None kuko arokuntu abajene bo muri no minsi sasa bigize ukuntu n'abantu muri rusangi babazi yuko umuntu w'umunyamuziki ni umuntu afise mind mengo imeze ukundi kuntu gutandukanye n'abandi bantu. Bega uremera ukicara kica kakwicarika hasi kabya kigenda biyogosheshe kuntu je shaka ukabikurikiza. Discipline yo kwishuri burya discipline mu buzima niyo ya mbere. Aho uzoja hose discipline nizo konta mu bana mu bato mu bakuru. Atakinyabufura zero. Naho gana naho urikoraza. Yes, today rero sasa hanini niyo mpamvu ngira amagembora kutuma dushiramo freestyle bakunzi ba Gisha TV nukubateramira twongera tuganira. Yes, ngiye gushiramo yindi beat mu vibing sibyo none. Muri ready? Dawori bro. Ufise full package? Ni full free. Yena abonye ufise gihaha. Yes, reka twijire ukunako. What? Udukubit. Ready. Nagiye. What? Scream. Too light, no love, belonging in my whole life. Too light, no love, belonging in my whole life. Too light, no love, belonging in my whole life. Too light, no love, belonging in my whole life. Yeah, 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 yeah. 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 Rehearsing to where to get it.
It's a reverse to my people. And they know you now, my follower. To my humphreys and the brother. Chris said, nah do. It's a new, never in the cheap. Don't mind, big don't mind. I'm outside cause I love you. I wanna learn, to succeed. Popping the budget for bro. It's up to mine. Knocking it hard, but like in a big my go. I stop shop when you gassed it. I went for my time and my breast. Whenever you need, I'm my ex. Tell me when you help me. Too light, no love, belonging in my whole life. Too light, no love, belonging in my whole life. Too light, no love, belonging in my whole life. Too light, no love, belonging in my whole life. Yeah, 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 yeah. Yo, bro, man. Once again, the Teddy Justin, yo, keep it outside. Guys. When it's too light, no love. Basigurire bro, rega hano dusobanura. Suraya amabesho. Amabesho. Tulaya. Yeah, no. Umuziki mani. Je kubganje ko ndabyumvamo sindahura nabandi bawukora bambwire nawe uko bavyumva. Hariko ushobora kumva nka message kujemo. Ntuyigumanamo. Oya urayivuga. Speak out your feelings ukazivuga. Feelings zawe ukazivuga. Ashobora kuba ego, ashobora kuba ufite stress. Ariko karirimba bigahera. Rero ukivuze cyabihera. Rero uvuze ngo umuziki? Ya muziki nyene yashatse kuvuga nico kintu cya mbere gitanga amahoro. Cyo kintu mbamo nkumva kimpaye amahoro ndiko ndaririmba. Ya mu mwanya byabaye nkabeshwa mu rugo rukundo ndimwo basha kuririmba ngomba nditurije. Kavuga ati kwisige n'ibyago tugendana navyo tubibamo. Yes. Turangiza hariho utubazo dutatu namambaza abantu baje muri Gisha TV tugiye gukorana. N'utubazo mu buzima bwa misi yose twamadukoresha. Ariko ugasanga buri muntu afite ubusobanuro bwiwe. Rero sasa muzohora mutwishyura kugira ngo buri muntu agende nawe akamedita ko yibaza ati ico kibazo gisigura iki cyangwa kino kintu gisobanura iki. Kamere urambwira ubusobanuro bw'Imana uko wowe uyumva. Cya kabiri urambwira isi ni iki. Cya gatatu urambwira ubuzima ni iki. Utanguriye kuri inde? Uratangura kuri Justin. Okay. Uratangura Imana ni iki? Imana uko je ndayizi uko nakuze ndayumva. Ntayonzi ariko ndakeka ndayizi kuko iyo ndakuravye ndakubona mu Imana. Nanje ndavye ndibaza mbonamo Imana kuko igendera muri twe iba muri twe. Rero Imana kuri jewe ikintu gikomeye cyane. Imana iri hejuru cyane nakubwiye kare tinkora respect. Imana ni ikintu kiri hejuru cyane. Kiri hejuru cyane yacho ya vyose. Imana iri hejuru ya vyose naco za kingana n'Imana. Iri hejuru ya vyose inyanja amashamba kira kitu chote. Imana iri hejuru. Ubuzima ni so ngira ubuzima ni ikintu tubamo buri munsi hano muri societe. Ubuzima no kuba nyine wumva kuriho kabasha kubugihumeka yo watswe ubuzima mwukura katika byitwa ko ubuzima bwarangiye kuri wewe. Isi ni isi ko ndayizi no mu bumbe je nisanze nkuyeho mubumbe no mu bumbe niko sinzi yes reka tujye ku mundi nawe je kubganje Imana uko ndayumva numva ko ari urukundo ruri mu bantu. Yo umuntu afite urukundo ababitse Imana. Yes. Niko ndayumva. Hama ubuzima ni iki? Ubuzima uko ndabyumva. Magara nanjye ndafise ubuzima ni ikintu gituma twerekana ibikorwa byacu. Ikintu gituma twerekana uko tugenda turakura. Nico nakwitwa ubuzima. Ikintu gituma twerekana ibikorwa byacu, twerekana uko duhindagurika. Yes, nabigusobanura nka kujya umwana akura akagenda akura. Ubuzima nyene bwiwe acamwe nyene gumugira umugabo canke agenda akura. Ikintu kigukora kugira uzobashe kwiyerekana. Yes, hama isi ni iki? Si
sinayo nyene niyitubaye byitwa kare inzu yacu nyene dufasha wow ngira bamaze kubyumva yes atugana ku musozo ndagomba mugire ikintu musaba abakunzi ba Gisha TV baba bakurikiranye nike kintu musaba abantu babakurikiranye muno mwanya ya kintu twabasaba kora subscribe share like byose ubikore yeah nanje ntago narenza kwibyo byonyene birahagije yeah motivation ni like motivation ni subscribe zibanire je aragasong karaho twabashije kwandika kora subscribe like na share amuduko ya fasha bro rakiwa kora subscribe like na share hanyuma uduteze imbere tubona amahera ibi byago bizagenda bishira kora subscribe like na share hanyuma uduteze imbere tubona amahera ibi byago bizagenda bishira subscribe like ni share bikaba bikore kuronka amahera hamwe duteze imbere usaba ukoze wow respect let's go